Only football can make you feel like this. Yes, shalom, shalom abakunzi ba Iwacu Top TV, reka tubaramutse aho bukeye tubabwiye tuti mwaramutse, aho bwije tubabwiye tuti mwiriwe. Ni kuri Iwacu Top TV turi mu kiganiro c'inkino Iwacu Sport News, aho tuje tubabwira amakuru y'inkino avugwa hirya no hino kw'isi. Uno munsi muri studio sindi jenyene ndi kumwe na mugenzi wanje Mamadou Blue. Mamadou, ndakuramukije cyane. Nanje ndabaramukije abakunzi ba Iwacu Top TV aho muherereye hose. Imigisha y'Imana ibahundagarego. Tunifuriza abaisilamu bose kwisi yose yuko bagira baje muri kwa kwezi kwikiruko kwa Ramadan, ngira urabizi cyane Mamadou, ushaka kuvuga ko ikintu ukwezi kwa Ramadan ni kwa kwezi abasilamu bose aho baba bakagera baba bari navuga ngo baba bari mu byishimo bidasanzwe, aho ukwezi nyine usanga ari ukwezi kwimigisha myinshi. Musiramu wari wese ahari abarindiye kwamura kw'icyo cyamo. Nabwo ati abenshi bariteguye kubera ko ni ukwezi kuza mu mwaka rimwe. Umva ko abantu benshi biteguye afite imyiteguro idasanzwe. Ramadan Mubarak, Ramadan Mubarak. Aho ucuncanga. Okay, natwe rero ngaha ku Iwacu Top TV tubifurize ikiruhuko ciza, baze babigiremwo imigisha kandi ibyo bifuza byose baze babironke. Ikiganiro c'inkino nkuko nababwiye ni Mamadou Blue hamwe na Jean Paul Dunia Le Monde kuri micro, nitwe tuje ngo tubabwire aya makuru aho tugiye kuyahera ngaha iwacu mu Burundi. Reka cinza ndababwira incamake y'amakuru tugiye kubashikiriza. Turaza kubabwira amakuru avuga mu Burundi, turaza kuvuga muri Coupe du Président bageze muri kimwe ca kane gishira icanyuma, turaza kubabwira ingene inkino zitegekanijwe. Turaza kuva muri Coupe du Président tuvuge muri deuxième division canke se mu cicaro ca kabiri. Ama equipe amwe nka Interstar besha bari bakumbuye mu cicaro ca mbere, besha bavuga bati bari bakumbuye derby ya Vitaro na Interstar. Ejo yaraye ivyemeje neza ko isubiye kugaruka mu cicaro ca mbere, ari nako equipe ya Lumière do Mumba ikonveka neza ko igiye gusigara mu cicaro nyene ca kabiri, aho vyagaragara yuko ishobora no gukoroka ikaja muri local canke muri 3e division, ariko nyene yarakombetse yuko izosigarayo. Akaba ayo makuru za kubabwira ngaha mu Burundi. Turaza kuhava twinjire ngabo bihugu bibanyi, turaza kuvuga mu higanwa ryo muri Tanzania, tubabwire ingene inkino zitegekanijwe mu higanwa ryaho. Tubabwire no mu higanwa ryo muri Kenya, mu Rwanda hoho nabonye umengo nta nkino zihari muri weekend, ngira bazokina muri weekend iza. Tuhavuye turarabira hamwe muri Afrika nakiri kiriko kiravugwa. Kiko kiravugwa ni bihugu vya Afrika bishika kuri 5 vyamaze kuronka tike izobashikana hariya muri Qatar mu kwezi kwa 11 guhera kugira ingezo rya 2021 niho igikombe kizotangura, hamwe nama byo bita amashapo yamaze kuja hanze mu bihugu kunyene bazotomorana kugira ngo bashobore gukora amapure kugira ngo baje mu eliminatoire ya Coupe d'Afrique des Nations izobera hariya mu gihugu ca Côte d'Ivoire umwaka uza 2023. Turaza kuhava rero tubandanye no ku mugabane wa Buraya, tuje ku mugabane wa Amerika y'Epfo, wa Amerika ya Ruguru, muri Aziya hose ibihugu bizoja muri Coupe du Monde vyamaze kumenyekana. Uno musi nyene igihe cy'isaha 12 zo ku muhingamo zo ku mugoroba nako cyangwa se 18h niho baza kugira atombora y'amapule. Ndabibutse ko ibihugu 13 byo muri Europe vyamaze kuboneka, 5 byo muri Afrika byarabonetse, 4 byo muri Aziya byarabonetse, 4 byo muri Amerique Latine byarabonetse, no muri Amerique CONCACAF byarabonetse. Hasigaye yuko hasigaye ibihugu bimwe nka za Wales, ibihugu nka vya Nouvelle-Zélande biza gukina ama match de barrage kugira ngo bashobore gukora amatsinda. Byose rero turaza kubabwira ingene bimeze. Reka twongeye tubahe ikaze muri kino kiganiro aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biravuga mu makuru y'inkino. Reka ngenda bahe ikaze mwese aba sportif muri rusangi aho muherereye, abari hafi n'abari kuri mwese ndabwiye nti shalom. Gira ngo inyuma y'incamake twokwinjira mwidonido. Mamadou, reka duhere muri Coupe du Président. Coupe du Président. Coupe du Président bageze muri kimwe ca kane gishira icanyuma. Inkino rero zitegekanijwe uku gukurikira.
reka turabe ukuntu inkino zitegekanijwe. Yes, bazotangura ejo musi wa gatandatu. Ejo ku musi wa gatandatu ari kuri stade mu Ruyigi. Ekipe ya Aigle Noir izokwakira Rukinzo. Ko nyine musi wa gatandatu ekipe ya Le Croco FC izokwakira Bujumbura City. Ku musi w'Imana igeregerezo ya gatatu kuri stade Urunani hariya mu Cibitoke Bumamuru FC izokwakira Borni Sport Dynamique. Mu gihe Igitega kuri stade Ngoma derby yaho ikomeye cyane Flambeau du Centre izokwakira ekipe ya Musongati. Ni mu nkino zo gutangura ivyo bita phase ale Mamadou kugira ngo iyafishe uriko yiraba ashaka kugira ico uyivuzeko. Aigle Noir Rukinzo. Aigle Noir Rukinzo urukino ndazi kuba zo bari kuri stade Ruyigi. Urukino ruzoba ruryoshye cyane kubera nka Aigle Noir ni ekipe imaze iminsi vyerekana ko aha iwabo kuhakura amanota ko ari ikintu kigoye, ariko ni na Rukinzo kandi nayo ikiragerageza kwigaragaza inashaka no gutwana kino gikombe ku nshuro yayo ya kangahe mbenga sinibuka umwaka yari yitwariyemo Rukinzo rafise igikombe burya a vérifier sindavyibatsa kubera umwaka uheze gifise Bomamu mwaka wakurikiye avarane passé gifise Musongati nyuma ya Musongati cyari cyatwawe na Messager de Ngozi Messager cyangwa Aigle Noir mengo bo ndaza kubibabwira ndafise ahantu biri. Okay. N'urukino ruzoba rwerekana ko izi ekipe zose zimaze kugera ngaha muri iyi phase canke muri iki cya kane cha finale ubona ko ama ekipe yose ari determiné. Ama ekipe yose utugaya ubona ko ama ekipe ari kararondera nyene kino gikombe nayo yagishashaye. Nk'urukino rwa Le Croco na cyane ndazi urukino rurindiriwe cyane n'abantu benshi ni Flambeau du Centre na Musongati. Ego urukino rwa Flambeau du Centre na Musongati barinda bakubitana usanga ari ingumu za muriro watse kuri urukino ku bantu ndazi bazokwakira abantu benshi bavuye no mu ntara zitandukanye kubera ko n'urukino kenshi ubonekamo ko rurimo inguvu hagati ya Flambeau du Centre na Musongati. Bamwe uravye nk'urukino rwabaye rwa Star na Musongati urabona ko vyabaye ku bafana harabaye gushamirana cyane. Eske ukibaza mbega ubuhoho kuri bajya bo bahajya hoho ashibishaka ko bazozana igipolisi gikwiye bisaba ko umutekano bazokaza kabisa navyo kurejika bawukaza pana vyani vyo kurejeka kubera ko uravye ukuntu bamaze imisi bitwara ubona ko Musongati ubu yahagurutse n'abafana yarabahagurukije nga dukeneye igikombe ubona ko babashaka gutwara ikindi gikombe cyane. Rega turindira zo barumuriro kuri stade Ingoma ni ku musi w'Imana zo barumuriro kuko yaba Flambeau de l'Est yaba Flambeau du Centre ivuga iti Musongati nishobora kuducika tuzoyitsinda nabake babize n'ibintu bisanzwe bizwi hajya gutsindwa na ariko ni maze imisi bigaragara ko Musongati na Flambeau du Centre ubona ko ni imisi yari kirayisumbye no kuri classement muri Premier League urabona ko Flambeau du Centre iri imbere nabo rero derby nshobora kujija ngo naba ubona ko no kurindira nyine urwo rukino rukaba ariko gusa abantu bacu abantu bari hafi ya stade Ingoma no batumira kuraba runo rukino batumira kuraba runo rukino kubera azoba ari umuriro uzoba wase no kuri kwa Mungu n'umuriro. Iyindi match Le Croco Bujumbura City zizoziranganya ubugabo. Bujumbura na Le Croco mugasi ya indi tumaze imisi tuzi. Oya. Le Croco si indi tumaze imisi tuzi kubera uravye nk'imatch zingahe imaze gukina. Iri kirerekana ko atari bya indi vya kera. Yego, ikirisuganya kabisa. Ikirisuganya byagiye biraboneka ku ma equipe menshi. No kuri Le Croco reka turinde turakizobikora. No kuri Buja City birashoboka. Ako Bujumbura City umenye yuko Bujumbura City yakoyengo Vitaro. Vitaro le plus fort, Vitaro imenyereye ibikombe. Itsinda na Bujumbura City mu gihe Le Croco yari yarosaka equipe koroshe ka Flambeau de l'Est. Kaje bavuga ko koroshe.
bon ile kroko mbe yari leko cyangwa royal yari royal royal ako royal uravye umupira ikina uvuga nayo ngiroroshe yoroshe igatubirabira mu mahijiri tano nkiri inyuma je equipe ndabibona mbona ko inyuma bavuga ntiroroshe kiri novuga kuri equipe kuri le kroko ni bariko baragerageza kudukonveka biye ko byabaye naho byabaye ko batari babikwiriye ivyo ro bagiye kuzokwereka Buja City yuko ivyo biriko biraba bakona ko bari hari hasi ko bitari bikwiriye novuga ngo ni rukino ruzo bararyoshye cyane okay reka tubirindire nawe mu kibuga ari babiri ubukomeye yaravyerekana kero meyer gagne iyindi ni Bumamuru FC izokakira Burundi Sport Dynamique Dynamique yoko ngo message dongozi uzibuke Bumamuru yakuyemwo Kayanza United akamaci karimo ubutamu akamaci kararyoshye cyane kazoba kari n'ubutamu kubera ko iyi Bumamuru Bumamuru iri no ku kibanza ciza nayo ariko imaze iminsi iboneka kwigoyagoya erega ico cyo kwereka kuba igoyagoya mw'iyi minsi nico kintu nabo bashaka kwereka bashaka kugerageza bashaka kugerageza basi kwereka abantu naho bariko barabata ku ikizere iki kizere ko bagihari ko bagihari na Burundi Sport Dynamique ne equipe ubona ko mw'iyi minsi kiraza itaziyoroshe ya kuramo equipe nka Message Ngozi kandi ukabatsindira iwabo babo barabatsinze iwabo ntuzi none iwabo barabatsinze hanyuma bageze ku ntware nabo bagize 2-1 baca batera penalty umukinyi wabo kapitene urasenga Cedric Dani Kagabo iyo mu kino hagati arayihusha niyo mu mati arayihusha baravuga bati Kagabo uratudekoneye kabisa bibaho bikunze gushika no ku bakinyi benshi nta udahusha na n'imigisha rega none muri izo mushika mu penalty nuko haba hasigaye Imana na misera zihushije mu Copa America nyinshi ni homba kabisa uri kuri kakagozi buzuti ngaho mwana umwanya naho Imana nyene mba nta umenya ati nitwe tuzihusha nitwe tuzitera bone ndahusha kabisa naraye mbonye na Mohamed Salah bavuga ngo niwe yaraye akoreye ikibi Egypt yahushije penalty abanyamisi bari bamwirengeje naho bavuga ngo abanyanigeria ngo barabamuritse ngo matoroshi mu maso mugabo yataye ariko bamuritse abantu benshi kweki ari Salah yifuje wenyine muravye nk'umukinyi nka Mohamed Salah bon ibintu bishikira bikunze gushikira ku bakinyi benshi guhusha penalty nibisanzwe umukinyi wizeye arayihusha abo se twatuzi bazihusha sinzi ko bakunze kuranga nka Jorginho Jorginho yari umukinyi bakunze kwemera ku mapenalty sinzi ko ari gihe kiraho ugeze kubona yihushije yarayihushije barumigwa Jorginho byo biramuba ko technicien wa mapenalty technicien wana ko ari ibintu nyene bishikira bose Dani Kagabo sinabangwa mute ko imyikomo byari byanditse ko nyene ko bizoba nakundi ni coupe du président ni muri phase aller inkino zizotangura ejo ku munsi wa gatandatu bakini no ku munsi w'Imana zaba inkino zo gutangura mu gihe inkino zo gusubiriza zizoca ziba kwigenekerezo rya 22 na 23 ngira ngo ni mu ndwi zibiri zizoba zikurikira uko amakipe yagera aho muri phase aller bazohora muri phase retour Bujumbura City nayo yakire le Cloco Burundi Sport Dynamique nayo yakire Bumamuru Rukinzo FC nayo nyene yakire Aigle Noir hanyuma Musongati nayo ice yakira Flambeau du Centre ngaha gusa ikibuga kitazohinduka ni Flambeau du Centre bose bazogoma ku stade Ingoma abasigaye bose bazohindura ibibuga Bujumbura City izoca yakirira kuri Intwari Burundi Sport Dynamique yakirire ku Ntwari Rukinzo FC yakire kuri stade Urunani nuko vyifashe akaba rero yari amakuru yo muri Coupe du Président reka yacenza ndababwire ukuntu iyo Coupe du Président imaze gutwagwa guhera mu gihumbi mu mwaka wa 2014 bamaze kuyihindura Coupe du Président. Yes, twari kuri Coupe du Président rero reka cyane ndababwira ukuntu igikombe cyagiye kiratwagwa kuva kera guhera mu mwaka wa 1982 icyo gikombe cyari gihari ariko cyagiye guhindurwa izina mu mwaka w'ibihumbi 2014 cyitwa Coupe du Président kuva ubwo icyo gikombe uwagitwaye yacaronka uburenganzira bwo guserukira igihugu muri za nkino za Coupe de la Confédération
mu gihe watwaye championnat acaserukira igihugu mu nkino za Ligue des Champions yo muri Afrika. Mwaka wa 2014 iki gitangura guhindura izina kikitwa Coupe du Président. Equipe ya Leader Dick Burundi Academic niyo yagitwaye itsinze Message Dongozi bari banganije kimwe ku kindi. Hanyuma Leader Dick tsinda penalty zine kuri zitatu za Message Dongozi. Mwaka wa 2015 gitwagwa na Vitaro FC itsinze nyene Atletico Olympique bari banganije bikubindi ariko muri penalty Vitaro ishobora gutsinda zitatu kuri zibiri. Uyu 2016 ni Message Dongozi yatsinze Vitaro FC bari banganije kimwe ku kindi. Hanyuma kuri za penalty batera zine kuri zitatu za Vitaro murumva yuko guhera 2014 imyaka 3 ikurikiranya bagiye baratera ama penalty. 2017 benshi baravyibuka Olympique Star itsinda Message Dongozi 2 kuri kimwe ngira ngo Mamadou nawe uravyibuka aho yigenje neza no mu nkino za Coupe de la Confédération ishobora gutsinda match imwe ariko ya kabiri baratsinzwe ngira ngo benshi baravyibuka muri Burkina Faso baza gutsindirwa muri Sudan du Sud. Olympique Star yarandise amateka ngira ngo warabonye n'ukuntu bari babakiwe bakiwe nk'abami yego naho kuba urukino rwa mbere baragiye bakarutsinda ari nabo bwa mbere ari ubwa mbere ni mu gihe izindi zitarenga umutaro isohotse ibikubiswe bivuye Olympique Star yubaho yumva ubona za Vitaro kera nibo bamaze kwandika ayo mateka izindi zose havuyemo Vitaro urukino rumwe ziba zitashe. 2018 Vitaro iragitwara itsinze Delta Star 3 kuri kimwe. 2019 turiko turavuga ni equipe ya Rukinzo FC nako ni Aigle Noir yagitwaye itsinze Rukinzo FC 3 kuri kimwe. Hama 2020 Musongati FC inganya na Rukinzo kimwe ku kindi bate penalty equipe ya Musongati itsinda 5 kuri 4. 2021 Abonnez-vous FC niyo igifise muravyibuka itsinze Flambeau du Centre 3 kuri kimwe ya equipe ya Rukinzo ntagitwara. Ninge nariko ndakubwira mugabo urabona ko imaze gushika kuri finale kangahe ko inshuro zingahe zibiri zikurikirana ukuvuga 2019 na 2020 urumva niyo ni nako gahigo ko kuja gukina finale urumva ko nabo baguma barondera bati haha ni duhora dushika tuhagera ahubwo dusinde natwe finale urumva ko na Rukinzo ni equipe isanzwe umenyereye rino higanwa yego ubona ko igiye kugira ingorane equipe mu mwanya equipe igiye guhura burya rega mu mwanya sinzi kumaze kubona ngazi yankino za Real Madrid zirananirwa bagitangura mu bakiri mapule ariko hageze mu majungu mu mantuze mu knockout guta iba yaje yari amavubi nico rero tugiye kwitega kuri na Rukinzo heko bo nuko rekini twababwira muri Coupe du Président kuva 2014 gihinduye izina ugitwaye agaserukira igihugu mu mahiganwa ya Coupe de la Confédération. Equipe ya Vitaro ni yimaze kugitwara inshuro nyinshi aho igivise kabiri no kuvuga umwaka wa 2015 hamwe n'umwaka wa 2018. Ayandi ma equipe nka Leader Dick Burundi Academic barizwa mu gicaro ca kabiri igifise rimwe. Olympique Star igifise rimwe, Message Dongozi rimwe, Aigle Noir rimwe, Musongati rimwe na Bumamuru rimwe. Akaba ryo twabwira kuri Coupe du Président. Turindire rero inkino zo gutangura n'izo gusubiriza nizahera tuzomenya ibindi tuzovuga. Ego. Akaba ari ivyo twababwira kubijanye na Coupe du Président reka ruce dusimbira mu cicaro ca kabiri naho turabe ingene vyifashe. Mu cicaro ca kabiri bariko barakina Interstar bariko barakina umunsi wa 14 kiko kiravugwa ni Interstar yamaze kugaruka mu cicaro ca mbere. Interstar welcome kabisa nabyo ndabeje ikina na Magara Young Boys stade vraiment yuzo ujya iyi equipe Interstar bafise abafana muntu wanje uribuka ari urukino bigeze kwa gwa Star ngaha Olympique Star na Interstar ico gihe bayitsinze amagoli 4 kubusa amagoli 4 yari amagoli 4 ico gihe Olympique Star hamwe na Interstar
abantu barahevye baranaheba no kuraba ni match baragusa fanatisme abafana bari bazanye ukuntu bariko barafana gusa byari ibintu biteguye nyene ku rwego rwo hejuru ubona ko tutarigira tubona fanatisme nk'iyo tugeze kubona kuri ico gihe umva tugiye gusubira kubona kandi ya Interstar mu cyaro ca mbere ni na equipe uvuga ko irafise abantu benshi bari hanze bakuze aba diaspora urabona bari batanga no guti cyizere ku mamaci angahe baramaze iminsi bakubitwa ariko ku rukino rwa nyuma yabigaragaje yuko ikiri Interstar ikintu ndayibukira ko Interstar kera gahi mwinga nakunda kwiraba ndibuka barafise parfait bafise igicupa kirimo parfait bakishingira mu kibuga barabanza bakagipoma hajya hose twese tukumva kamota ugaje mvuga kabisa bana abanyabujumbu ni Interstar novuga ngo ibi amateka yayifise n'ibintu ahantu yagira aho yagiye gukina ibintu yagira hasiga abantu bose baba bakunzi ba football mu gushika kuri uno mwanya biracaba ari mu mutwe n'ibintu kibari mu mutwe ari nazo impamvu tuvuga duti welcome Interstar mu cyicaro cya mbere yari ikumbuwe ni na equipe ubona ko kenshi naho byashyiga koroka yani equipe yamifise abakinyi beza yari mu equipe ya mbere yadanaza hanze yadanaza abakinyi hanze na Vitalo bena Vitalo mu bisanzwe uziroja kure Mamadou urabona ngaha mu Burundi uvuze football nk'abantu bo hanze directement bacha bumva Vitalo Inter kuko nubwo ari Interstar ariko kira yitwa Inter FC mugabo zagiye gutandukana mu mwaka w'1990 niho zatandukana Inter FC kisigara ngira goya Interstar mu gicigumi komeye kubera ni novuga ko yayinya kwinganji Interstar kigumi komeye umva rufashe Interstar Inter FC izo nizo equipe zizwi mu makungu kuko bena Vitalo nizo zagabana stage uno mwaka atari Vitalo yabari Interstar atari Interstar yabari Vitalo umva rero nibaza yuko ari ikintu cyiza cyane kuri Interstar kubigarutse mu cicaro ca mbere nibaza ko doca yiyubaka bikomeye kuko urabona haro n'abakinyi batayihemukiye rero umukinyi nahi mana Papa Claude mu myaka hafi 40 ariko murashaka uteje naratangaye kunatera umupira Papa Claude afise control y'umupira afise Papa Claude na usibye ubu yaragiye muri deuxième wana mu myaka iheze ko yari muri premier yari akina muri Atletico mwaka uheze wana ko yari muri premier kandi ibikorwa vyiwe byaraboneka yaraneka ko ari Papa Claude abonekana ko ari ikintu ari karafasha mu mugwi wa ntuze wa Atletico ni nacyo turiko turabona muri Interstar mu mwanya ubona ko ngira ngo bose barafise nabantu basanzwe bamenyereye ihigana ry'icicaro ca mbere ubona ko abakinnyi yari yagiye bamanukanye bamwe mumwe yarabatanze abandi rabagumana umva ko kuba barakinye premier baguma banyotewe ya premier ubona ko ari navyo bariko baharaniye Imana yabafashije babishitseko basanze no bamukeba wao Vitalo umva ko ingufu bagiye kuzikomeza cyane ko baraca baraziti ibintu bigiye kuryoha gusumba ahubwo ngira doje bitubona Vitalo yiyubaka bizovuga iti kabisa umukeba araje niya dusina tuzokwandagara bazuca biyubaka ahubwo urugendo ruratanguye kabisa okay ikindi rero muri deuxième division twababwira harama resultat je yabaye amwe harama equipe nyene kishakisha kugwa muri deuxième division equipe nka Intwaro Murejo yanganije na Leader Dick Burundi kimwe ku kindi Regiones Athletique batsindwa na Muzinga 2-1 na Muzinga uranye nayo ko yamaze kugenda be na LRB nkuko turabivuga Tel Aviv yatsindwa na Lelière 2-0 ego na Lelière bazi ko yahora muri première division Interstar yanganije na Magalang Boys nayo nyene sinzi Interstar gusa yakasabwa kunganya irabishikako nibiyahaguye Les Elephants bazokina na New Force Academy Tigre Noir ikina na Buhumuza Amoso Sugar Inkiden Garage Express equipe rero nka Lumière do Mumba nayo nyene ejo yaratsinze bityo irakomveka yuko itazokoroka yo yashaka gusa kudakora kuko yitsindwe akikoroka muri local bari batanga kuyisezerera avuga bati turabe rero babura keto vyereka abagabo irashobora kwihagarara ko rero Lumière do Mumba yatsinze Interstar mengo 2-1 si je me souviens mengo 2-1 hari ejo niho bakina hariya imwumba mu ntara ya Ngozi niho bakinisi mengo bakiniye mu Kayanza Stade Gatwara ego nuko rero bimeze tuyitegere yande ma equipe imaze kumenyekana ni Interstar yamaze gukomera ko yagiye mu cicaro ca mbere idinzi zgaye nka za Garage Express n'izindi nyinshi
ntizira bikombe kandi ngo zitwemeze ko za reka turindire iyi juru ya 14 iyo juru ya nyuma niyo izo bidadanura iyi kindi cyamenyekanye umva n'ico nyene yuko Remye do mwumva yo izoguma mu cicaro cyo umuntu garage bariruhukije garage express mbega garage irashobora kuza gukora igitega hakaboneka ama equipe atatu umujyi wa Gitega kabisa nko kari capitale politique du Burundi capitale politique bibaye capitale ego kabisa bibaye capitale politique bya bintu bitari bisanzwe bimenyerewe byamenyerewe bikunze kuba ibujumbura ariko urabona ko biriko birimukira no mu ntara zo hagati nka Gitega igize ama equipe atatu ngira ngo bibaye equipe ya mbere ego kabisa bizobaye bwa mbere twaro tubona ama equipe menshi bujumbura noneho rero Gitega rero bikoze urumva nyene nawe uravyumva ko yoba ikoze ibintu byagasha kabisa wanashaka uravye n'ukuntu bahagaze nabo barashobora kubikora bafise amanota akwiye ni kuraba gusa kuri izi match basigaje bakavyerekana neza nabo ko babikwiriye ego ngira ngo rero Mamadou reka amakuru yo mu Burundi tuyagarukize ngaha ikindi twababwira twirukanka nuko twabwira ko equipe y'u Burundi intamba mu rugamba muri za nkino ziko zirabera mu gihugu ca muri Turiki bijya kupe bayita ari gisagara bayitiriye cyo muri Turiki imbari Antia Sport Cup kubera inkino ziko zirabera hariya baca babona igikombe ca kije gisagara cyo muri Turiki Burundi rero twabwira yuko mu rukino rwa mbere na Bahrain baratsinzwe 2-1 ariko mu rukino rwa kabiri Burundi bwarashoboye gutsinda Liberia nayo nyene 2-1 byanatumye kuri gwa rutonde ingaruka kwizi gwa FIFA Burundi bwunguka imyanya 2 bari mu kibanza ca 144 na rimwe bari mu kibanza ca 139 ni ibintu bize cyane ku ntamba zacu nijye gukenguruka félicitations ku ntamba zacu rero reka tuve mu Burundi turabira hamwe n'amakuru avuga mu bihugu bibanye reka duhere muri Tanzania tugiye tunyaruka cyane kugira ngo tuze gushika muri Afrika tubabwire nibijanye n'igikombe cy'isi aho ibihugu byamaze kuronka amatike ari byinshi cyane rero muri Tanzania mu Rwanda ho nabanywe nta nkino zari muri weekend rero muri Tanzania bazoye kora kina umunsi wa 19 equipe yitwa Police do Morogoro uyu munsi gecisa iceneza kwakira Ruvu Shooting Mbeya City Council ejo gecisa iceneza kwakira Geita Gold Mtibwa Sugar yakire Kagera Sugar ku munsi w'Imana KMC izokwakira na Mungu namungi kiranga abarundi benshi cyane ngiro bazi bakirongo bose niyo bari ba Jonathan Ahimana umugore kipo wa equipe nationale bitwa ba Steven Zigamasabo ba Bigimana Blaze bose niyo bari Prisons ku munsi wa mbere izokwakira Dodoma Jiji ku munsi wa kabiri Biashara United yakire Mbeya Kwanza Azam Football Club ku munsi wa gatatu izokwakira Young Africans ni ya Biashara United izoba ku munsi wa gatatu imere credit gisa 9 mu gihe Coastal Union turabe kumusi wa gatatu nyene Azam Football Club izokwakira Young Africans Coastal Union yakire Simba Sports Club kumusi wa kane atari ku rutonde rero ku rutonde hari abantu benshi ngaha babakunzi ba championnat Tanzania cyane cyane aya makipe abiri Yanga na Simba Sports Club Yanga rero cyari ku mwanya wa mbere ifite 48 Simba Sports Club ku mwanya wa kabiri 37 Azam Football Club ku mwanya wa gatatu 28 na Mungo numva ko na Mungo nayo nyine ikomeye bugira ku mwanya wa kane 25 ariko icyo twababwira nuko difference iri hagati ya Yanga Africans na Simba ari amanota menshi cyane amanota 11 ni menshi cyane aha Yanga Simba zo bakura ko kabisa yariteguye gose gukina izo nkino zose ukazi amanota ukayatakaza no gufina byabaye habaye byandi byo gufina kabisa niyo bizicirimo niyo bizivyirimwe kabisa Mbeya City ya gatanu 25 Kagera Sugar ya gatandatu 28 KMC yindwi 22 Police Morogoro 28 Geita Gold 9 Coastal Union 21 Dodoma Jiji ya 11 nayo nyene Ruvu Shooting ya 20 ya 10 ni ya 12 izanyuma ni Prisons Mbeya Kwanza na Mtibwa Sugar izo zishobora gukoroka umwanya no mwanya gatrabe no muri Kenya hoho bariko barakina nabo nyene Nairobi City Stars ku munsi w'ejo gihe saa 6 zo kumutaga izo kwakira Bandari Football Club Tusker Football Club yakira izo kwakira KSB Tusker ikintu ndayibukirako ndiko ari ikipe ifite utumayo twiza kabisa sinzi ko ratubona ni twiza cyane Postal Rangers yakire Matara United Kakamega Homeboys yakire Ulinzi Stars Football Club
Kariobangi Sharks ku munsi w'Imana izokwakira Bitcoin United, Nzoyi ya Sugar ku munsi w'Imana yakire Vihiga Bullets, Police yakire FC Leopards ku munsi w'Imana, FC Talanta izokwakira Sofapaka. Ku munsi wa kabiri Kariobangi Sharks izokwakira KCB, ku munsi wa gatatu Nairobi City Stars yakire Ulinzi Stars, Wazito FC izokwakira FC Leopards. Ku mwanya wa mbere bayita Kakamega Homeboys 49, ku mwanya wa kabiri ni Tusker Football Club 41, ku mwanya wa gatatu Nairobi City 38, ku mwanya wa kane ni Gor Mahia 38. Ya equipe Tusker ku mwanya wa kabiri yego. Equipe yitwa Kariobangi Sharks 38 ku mwanya wa 8. Izanyuma ni Wazito, Vihiga Bullets na Matara United, izindi zishobora gukoroka. Matara yongera yaramaze gukoroka 11. Ariko tuvuze kuri championnat ya muri Kenya. Mpita nibuka Gor Mahia. Ako ikibazo cyabaye kuri Gor Mahia niki? Gor Mahia. None Gor Mahia iri ku mwanya wa kane. Ni Gor Mahia. Iri yaho rijya muri Ligue des Champions kagira no mu mapool. Ni Gor Mahia buri gihe cyose uzishase kuvuga championnat ya Kenya. Yari Gor Mahia ahubwo yazi bwa mbere niyo yazi bwa mbere. Okay. Kibaza habaye iki? Kibaza cha mbere cyabarambiye. Ni hatari. Bibaho. Zagenda zigashonga kabisa. Okay. So, reka tujye muri Afrika. Turabe ibiko biravugwa. Duhera muri kane izoba mu mwaka wa 2023 izobera muri Cote d'Ivoire. Ibihugu 48 bizo kwiga banganya mu matsinda kugira ngo birondere itike izobashikana muri Cote d'Ivoire mu mwaka wa 2023. Vyamaze kumenyekana. Ndabibutse yuko ari ibihugu 48 bija mu matsinda umunani. Bon, ni 48 pays. Bacha bagira ama equipe ane. Kuvuga ni azora amatsinda 12. Azora amatsinda 12. Bityo equipe ya mbere n'iya kabiri tuzoronka itike yo kuja muri kane. Rero ngaha rero bagize ukuntu babishize mu mapo bita mapo. Sinzi ko tuvuga dukangara mu Kirundi. Muri po ya mbere ukuntu babiraba rero baraba ukuntu ama equipe akurikirana muri ntuze mu FIFA ranking mu rutonde rwa FIFA. Ana Senegal niyo ya mbere muri Afrika. Ku mwanya ku isi naho ngo ya 20 batari ya 19 senda abanetse. Senegal muri po ya mbere rero muri Afrika sinzi ko ari equipe yoza yugati ni champion d'Afrique yakomeye kame. Iranabigaragaza ifise n'abakinyi bakomeye. Yego. Ugifise abakinyi nka Sadio Mane. Ba Mamadou Dieng. Umunyegoro wa mbere ku isi bamwita Edouard Mendy. Kalidou Koulibaly. Nibikoko. Wa mupiti wo muri Bayern Bunasal. Barakomeye cyane gose. Okay. Senegal muri po ya mbere ni Senegal, Maroc, Tunisie, Nigeria, Algérie, Cameroun, Egypte, Mali, hamwe na Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire muganga na Cote d'Ivoire kubera ariyo izokwakira. Nako bagize ibihugu 12 muri po imwe. Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana na DRC. Za DSMP mtema pembe bazikoze zikomeye cyane. Naza tupisa amazembe. Iyo rero ni po ya mbere, po ya kabiri Afrique du Sud, Cap Vert, Guinée, Uganda, Gabon, Benin, Zambie, Congo, Madagascar, Kenya, Guinée Équatoriale, Sierra Leone. Po ya gatatu ni Namibie, Guinée Bissau, Niger, Mauritanie, Libye, Mozambique, Malawi, Zimbabwe, Gambie, Togo, Angola na République Centrafricaine. Po ya kane aliyo tulimo natwe ni Comores, Tanzania, Sudan, Rwanda, Liberia, Lesotho, Eswatini aliyo Lesotho, Botswana, Ethiopie, Burundi, Sudan du Sud na Sao Tome et Principe. Burundi urabona bitwibereye muri po ya nyuma. Nta gitangaza kirimo kabisa. Ukuvuga ngo mu bihugu biri mu ntuze muri mu bizoja muri kane 48 bizo kina ama eliminatoire ya Coupe d'Afrique. Burundi ni rwa gatatu vuye inyuma.
mu rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA muri Afrika Uburundi bica biboneka yuko ari ubwa 47 46 bwa 46 ya ni bwa 46 oui 46 akaba ari uko vyifashe nico twababwira muri Afrika ingene bizotomborana ngaha andibaza Burundi ko biri kose buzogwa mu gitsinda gikomeye kuko ndazi itsinda rya mbere zotomana n'irya kane usanga yigo tomana n'irya kane irya gatatu ritomana n'irya kabiri barakwiye kuraba basi rya mbere igatomana n'irya kabiri irya gatatu rigatomana n'irya kane ariko rero baca babihindukizwa usanga babicuritse ubwo usanga rero tubiko turigorerwa nyene nta bubizi ariko nibaza yuko byose biva mu nteguro arandi baturakumbuye kubona Sadio Mane turakwiye kubona Sadio Mane kabisa yego reka tuzoga hamwe na Senegal Sadio Mane mu ndito mugoma jewe nuko kumubona Sadio Mane mengo agikinira U23 yarigeze kuza ibujumbu kuva abaye mu senior sindamubona mu Burundi akaba ariko rero twovuga reka tujabuke no kugabane wa Buraya aho nye turahera mu bijanye na Coupe du Monde ibihugu naho nyene Iburaya bamaze gushira ahagaragara ukuntu amashapo ameze tombriza kuno musi 18h niza kuba nibaza kwiza kubera hariya ibare mu Swiss ku gicaro ca FIFA ningira baza ko baza kubigirira muri shapo ya mbere rero ikintu gitangaje nakatari rimwe kubera ile ya demi d'office umva intizo cyamo majonjoro yakire mu majonjoro umva ashaba yishize muri po ya mbere rero niko gahugu ka mbere kari mu konyene gusa koroshe bagize po zibiri hano bagize shapo zibiri nivyo mbona bagize shapo zibiri muri shapo ya mbere rero hari ibihugu bikomeye no kuvuga Qatar bakebera kuri Belgique Brésil Angleterre France Argentine Espagne Portugal shapo ya kabiri ni Danemark Pays-Bas Allemagne Suisse Croatie Uruguay États-Unis Mexique shapo ya gatatu ni Senegal Iran Japon Maroc Serbie Pologne Corée du Sud Tunisie shapo ya kane ni Canada Cameroun Ghana Equateur Arabie Saoudite abuga ari ibihugu biza gukina barrage hariho igihugu kiza kuva hagati ya Peru Australie na Emirates Arabes Unis kiza kuba ari kimwe mu bihugu bitatu ikindi gihugu umvaza ibihugu bitatu bitaramenyekana ikindi gihugu ni Costa Rica Nouvelle-Zélande naho nyene baraza kuvamwo ikiza kubananya kimwe ciyongere kuri bijya hanyuma ibisigaye ni Ukraine Ecosse na Pays de Galles cenga ha muri Ukraine Ecosse na Pays de Galles ndabona Pays de Galles ita kugira Pays de Galles yabantu ze ba Gareth Bale na ba Aaron Ramsey naho muri Costa Rica Nouvelle-Zélande Costa Rica Nouvelle-Zélande akaturabaya ibisinda bizi cyane mugabo entre ya Peru Australie Emirates Arabes Unis ndibaze ko Australie gahita kubatsinda kabisa Australie ntigire bari mu gikombe cy'isi niganda mbone itarimo akaba ari uko vyifasha Australia buri gihe bama bari mu Australie nibigera babura yego akaje twababwira kubijanye na tombora ya mapule muri Coupe du Monde biza kuba uno munsi geje isaha 12 zo ku mugoroba turaza kurara tumenye amapule ingene biza bizoba bipanze uko biri kose ngatugeza kubona itsinda ry'urupfu bita groupe de la mort tushobora kubona nka kuko ngaha ikintu baraba cambere ni kuvuga ngo uretse gusa Iburaya ho kubera ama equipe ari 13 mu bindi bihugu za Afrika za Amerique du Sud Amerique du Nord sanga ari 4 canke 5 muri Asia ni 4 canke 5 muri Afrika ho nyine 5 nyine birazwe urumva rero ikintu baraba nta bihugu byo muri Asia bija muri groupe muri pool imwe cyangwa byo muri Afrika cyangwa byo muri Amerique du Sud cyangwa Amerique du Nord mugabo Iburaya biraja hamwe kubera ni vyishi bitegeza kuja hamwe umva ibihugu 13 umva umwanya ikipe muri Afrika umva yatomboye iratombora igihugu cyo gikomeye kandi kazobona nka groupe irimo France kajamwe Nigeria yakajamwe Nigeria n'iri mu Kwanza kajamwe Senegal azi ko no muri 2000 Senegal nanuze bari kumwe no France nuko rero usanga nyine bimizwa sanga nico gituma ama equipe ya Afrika akunda kubigwira ngo sanga yagiye mu kigroupe gikomeye cyane reka tubirindira ariko
nubwo uja mu gikomeye wateguye urabatsinda n'icage Senegal yatsinze France na Ghana ntigeze kubikora none Ghana Senegal yatsinze za Suède muri huitième de finale muri huitième muri Afrika muri 16e de finale Afrika football irahari football irahari kandi ku bakinyi baba bafise urinze parvena gushika no kwitabira igikombe cy'isi kameme n'amateka ubushoboye uri kuri level yo guhangana n'abajya nta mpamvu yo kugira ubwoba turizeye ko igihugu cyose cyagiye guserukira Afrika nuko kibishoboye nta bwoba bwo gutinya ngo bazohura na Belgique cyangwa bazohura nani ubwoba no kubureka ubwoba ntibukora ngira ngo Mamadou nijo twa tuvuze kubijanye na Coupe du Monde izobera i Doha muri Qatar nibaza yuko nta nakindi gisagaco muri Qatar inzi namye ndabakare kuri YouTube ama stade yo muri Qatar wa muntu we barateguye abagabo bafise amahera barateguye Qatar hari ino barakubakiye ama stade abantu bose nimo tugiye ngo korondera Qatar reka barateguye ama stade barategura ama stade kabisa za stade zo kuwego hejuru usanga zubatse ku nyanja hejuru ku mabahari reka naravye ndavuga ntuginda namwe murategura kabisa cyadibuka ko mu Burundi wacu atane gihugu atane stade dufise yemewe na FIFA akanoti wa muntu we karakora umuti inoti akora inoti gusa akora inoti ku isi kabisa ku isi inoti udafise inoti nta jambo udafise inoti ego ni atari navuga ngo nka Qatar yoyo nayo no kugira bayihitemwo nuko babona ko ibyose bikwiye bishoboye nuko babona ko hari akanoti hari biki byinshi ujya kwakira ama equipe angahe yose isi yose abantu baza mu bintu byoroshye mbehajya igikombe cyo muri 2026 ni mu Bwongereza umenga kese mu Bwongereza kizobera Coupe du Monde Coupe du Monde bon nta mukunda bifise amwe mu Bwongereza bajya bo ntibizobagora cyane pedo football bajya ntibizobagora bajya no kunwa amazi reka ndabirabe neza ndabibarabire Mamadou katubibarabire turabiraba Coupe du Monde 2026 Coupe du Monde 2026 2026 reka turabe Coupe du Monde 2026 Coupe du Monde 2026 izobera muri indi navyo baki navyo mbo Coupe du Monde 2026 reka turabe Coupe du Monde 2026 rero izobera mu bihugu abe turabe ni États-Unis Mexique Canada kandi rero biravuga yuko ashobora kwitabira ibihugu 48 bashobora kuva 32 kaje kuri 48 nje ariko ndabona hano kuko zo ibintu cyoroshye kongeza ko ni sawa kikazo ikindi twababwira nuko iki gikombe cy'isi kizobera muri Qatar kizoba ari igikombe ca 22 kwera muri 1930 gitanguye kuba ikizokurikira kizoba cyo 23 mbare iko ndibona 2026 zobiryoshe cyane ngira ngo n'uburundi buzoshikirwa wa muntu kandi wipeye ni vyinshi kizoba twashikiriwe reka tuvyizere ni aho nivuba cyane imyaka no gusambona imyaka mu kwiruka ntiwa tuzoba tugihaye muri 48 pays Uimana izoba yahaye mahirwe akazuba gihari Burundi wa muntu we nawe ndazi tuzoba twagiye ni hatari okay mama dongera ngo twova muri Coupe du Monde tukigira mu mashampiyona ibura y'abasubiye gukina byaryoshe aho iyi shampiyona ari trêve internationale de la FIFA cyo bita ngo ni FIFA International Break abantu usanga nyene bijiriwe abana mu nta nkino zari zihari iyi weekend iragatsindwa yitubihirije iyi rero zongeye kugaruka mu France bazo bariko bakina umunsi wa 30 ejo igice cy'isaha 11 Rennes izogenda gutembera kwa Nice Lille kwa Bordeaux Saint-Etienne na Marseille Strasbourg na Lens Metz Monaco Troyes Reims Montpellier Brest Clermont izotembera kwa Nantes Lyon
na Angers Paris Saint-Germain ku munsi w'Imana izokwakira Lorient muri classement Paris Saint-Germain yacari ya mbere 35 nta gitangaje kirimo nubwo yiviriye nko muri Ligue des Champions cyangwa nubwo yerutse gutsindwa ivyo ntacyo bayibwira yaramaze kwiha avance avance bihayira irakwiye kabisa burya navuga ngo ekipe yokora kugira ngo yishikire nayo mbona cyane nje ntavyo mbona kabisa mwabantu numva ngo muri football hari ibitangaza niba bikore nda no cyambugana nta kidashoboka kabisa nihigwe rimwe kwijana rirako Marseille ya kabiri 63 53 no kuvuga ni difference y'abantu 12 12 points mu Bufaransa rero nta nibirarane bose bari kuri meme niveau nta nibirarane bose ni 29e journée bose nkino 29 bose kuva ku yamishwa ku yanyu Rennes ni ya gatatu 52 Nice ya kane 50 ama equipe nka Lille ya gatandatu 46 yifise igikombe cy'umwaka uheze Monaco ni yindwi 48 zarigiza akagarama Ruganda ni y'icumi 42 izanyuma rero ni Saint-Etienne 27 Metz 23 ya 19 ya 20 Bordeaux 22 Saint-Etienne ni equipe ifite ibikombe byinshi mu Faransa mugabo ngiyi ubigwanira kudakoroka n'ubu nyine champion hagarariye hanyene yo kikoroka atari darayindi imirisha equipe iragira ibihe byiza ikagira ibihe bibi n'ibintu byama byabayeho singaha gusa mu Burundi ni Buraya birashika byama byashize no ku buzima bw'umuntu birabaho umuntu yari umutunzi asigaye akenye basanga byasi kandi Gasore akavyuka n'umuntu akaronka n'ibintu bisanzwe rero abamaze gutsinda ibisindo byinshi bamwita Wissam Ben Yedder akinira Monaco no mu Faransa ibisindo 17 Thierry Warren ibisindo 16 Kylian Mbappé 15 wa Paris Saint-Germain Gaëtan Laborde wa Rennes 14 Jonathan David wa Lille 13 akoje ndakene iyi equipe ya Canada muri mondial game ndayikeneye kubera irafise abakinyi bakomeye uribuka igitebe cyo muri Bayern Alphonso Davies Jonathan David abo bantu n'abandi beshi reka nibikoko Huang wa Bordeaux ubicomba ko ari umunyakore du Sud ibisindo 10 kore di Norway nta mupira bakina kirazira burya nabi ntambara nubagore ni bombe nucléaire gusa babasha kintu byabo abari je guma bihari bana kubazanira ngo football nubagore bashi Colom Moani wanati ibisindo 10 Mohamed Bayo wa Clermont ibisindo 10 n'umunyamali Ajork wa Strasbourg ibisindo 10 Yes, reka tunyarutse muri Bundesliga mu Budagi. Union Berlin bazori kora kina umunsi wa 28. Union Berlin izokwakira FC Cologne, Arminia Bielefeld yakire Stuttgart, Hoffenheim yakire Bochum, Freiburg yakire Bayern Munich, Leverkusen yakire Hertha Berlin, Eintracht Frankfurt yakire Getafe, Dortmund yakire Leipzig. Augsburg izokwakira Wolfsburg, Mönchengladbach yakire Mayence 0-5 ku munsi w'Imana. Ya mbere mu Budagi ni Bayern 63 nayo yamaze kugitwariye nta gisivya Dortmund 57 ya kabiri Leverkusen 48 ya gatatu Red Bull Leipzig 45 ya kane ama equipe ya nyuma ni Hertha Berlin 26 ya 16 Arminia Bielefeld 25 Getafe 15 ya 18 mu Budagi hatandukanye n'ahandi hose mu Budagi bafite ama equipe 18 mu gihe izindi zose zifise ama equipe 22 sinzi gituma Le Battle Lewandowski ibitiro 31 akurumva uyu mugabo 31 B bisanzwe bizwi Patrick Schick ibisindo 20 Erling Haaland 16 Anthony Modeste 15 Christopher Nkunku 15 Diaby 12 Tony Aoni 11 Serge Gnabry 10 Andre Silva ibisindo 10 muri Serie A Calcio mu Butaliyano bazokora kina umunsi wa 31 Spezia ejo izokwakira Venezia, Lazio yakire Sassuolo, Salernitana yakire Torino, Fiorentina yakire Empoli, Atalanta yakire Naples, Udinese yakire Cagliari, Sampdoria yakire Roma ya Jose Mourinho, Juventus Inter ku munsi w'Imana.
Akamatch ndazi nawe ntuzorusiba Juventus 90 wa muntu ni nkumbi urukino ruba ruryoshye cyane kuri Juventus Stadium izokwakira Inter de Milan yo mu mujyi wa Milano. Elas Verona ku munsi wa mbere izokwakira Genoa, Milan AC ku munsi wa mbere yakire equipe ya Bologna. Gushika ubu rero muri Italy Milan AC yaramaze kuzanikira FC 36 mu nkino 30, Naples 33 mu nkino 30, Inter 29 mu nkino 29 FC 60, Juventus ni ya kane 59, Atalanta ya gatanu 51, Roma ya Jose Mourinho ni ya 51. Oya, ifisa 651. Sorry. Iyindwi ni Lazio 49. Ama equipe ya nyuma ni Venezia ya 18, ifisa 22, Genoa ya 19, 22 nyene ya 20 Salernitana 16 yo byaramaze kurangira. Abanza gutsira sino vyinshi bamwita Ciro Immobile, uyu ntajabura. Ciro Immobile. Wa Lazio Roma. 21 anganya na Douglas Vlahovic wa Juventus Dotule, uyu baramuguze bamukuye muri sinibuke bamukuyemo. 21 Giovanni Simeone 15, wa gatatu Tammy Abraham 15, 15 Lautaro Martinez uyu n'umunya Argentina kinira Inter 14, Berardi 14 wa Sassuolo, Scamacca 13 wa Sassuolo nyene, Edin Dzeko 12 no wa Inter de Milan. Ya aho ni muri Serie A. Muri La Liga Santander nabo nyene bazokina journée ya 30. Getafe ejize kwakira Mallorca, Levante yakire Villarreal, Celta Vigo yakire Real de Madrid, Atletico Madrid yakire Deportivo Alaves, Athletic Bilbao yakire Elche, Betis yakire Osasuna, Grenade yakire Rayo Vallecano, Valence yakire Cadix, Barcelona na Sevilla, et Sociedad Espanyol Barcelona. Barcelona Sevilla. Xavier yakwigaragaza yuko akomeye. Kona Sevilla burya se utamundase. Barcelona Sevilla nyuma yo gutsinda Real de Madrid 4G. Nibo Barcelona bacafise nabavyibutse ashaserebura. Niho kanya kandi ho gusura kugaragaza ko ibyabaye kuri Real de Madrid ko kutari gutomboza ko bari bikwiye kabisa. Novuga ngo Xavi ku bintu ariko arakora ukuntu ariko arubaka ikipe kabisa yarayubatse. Kandi azana abakinyi benshi abo gati nk'aba baje gukora iki. Ndavuga ngo aratoragura bamukubona ngo aratoragura. Aubameyang bamuzanye yaratawe. Bamuzanye byari byaranse muri Arsenal. Daniel Alves wana ko mugabo yabwira ati je ikintu gishima ariko ndabazana hari impamvu kandi impamvu urabona ko resultats ziko turabona kubu kabisa ibikorwa birivugira no wankuru ukwavuye ko mekugwira usi Aubameyang ni Obagol kuri Real kabisa yaraba kubisa ibitsindo ndavuga ni wa mwana we genda kabisa muri Arsenal nawe waranye ibitsindo vya Messi ahora atsinda to gushibura tubalo yarabikoza ngati Obagol yagarutse ana kudosha kuri Obagol n'aba Barcelona mwishi mwicupa kabisa mu mugwi mwiza. Aubameyang yosubira muri vya bihe vyiwe byo muri Dortmund sinzi ko no muri saison za mbere za Arsenal zibiri za mbere oya saison ya kabiri yakurikiye ya mbere ni ya gatatu vraiment Aubameyang yarabona igol yaje muri batatu ba mbere muri meilleur buteur Aubameyang arazi gutsinda cyane kabisa. aho uzurabe cya kintu cyahora kibura handi amaho babashira impira kakabura umwataka cha Memphis Depay urabona yari umuntu nyene yatsinda ibitsindo kabisa kandi kabitsindo byo gutsitara ko muga Obagol igol gyose occasion ni goal umupira wose uje arabukorako kabisa ukabona ko n'umuntu n'umunyezamu abakonzi ba FC Barcelona bandazi aho bari no ibyishimo ni mukinyi wabona ni kagapeti Ansu Fati nabonye ejo nako ndaraba kagarutse muri entraînement ndabonaga nkuko bogira imana kagakomera kandi gapeti vraiment je karambabaza ufise bajya ba Ferran Ojya mpeti mugabo ojya mpeti ni espoir. Ansu Fati nawo mukinyi babona ko azosubira Messi ngiye equipe. Ariko ntirarenga. Acari muto. Ikintu gihari urabona babajya bakinyi ba Messi ba Cristiano. Izina ryabo riguma rivugwa cyane kubera iki? Nta mvune nyinshi bigeze bagira. Ariko ugiye kuraba nka Ansu Fati imvune ariko aragira kiri umwana. Urabona ko ari ibintu ubona kumenga kariyeri yiwe birababaje cyane kuvugwa izina giwe rya Ansu Fati kwa mari vugwa bizogorana cyane yego bizogorana reka tumwifuriza amahirwe
zimwe bivuze amahirwe abantu iyo bakoze amateka nka ba Messi na ba Cristiano biragoye kugira ngo uzubasubirire abona ni nka Ferguson amateka yakoze muri Man U byarase ko uzundi muntu yakora byarase bakoze amateka kabisa kuza ngo yasubire ngo biragoye ikibazo reka turindire okay muri La Liga Santander Real de Madrid ifise 63 ni ya mbere yaramaze kugira avance yatanguye neza yagize intanguro nziza Sevilla ya kabiri 57 Barcelona ni ya gatatu 58 uribuka ko Barcelona yavuye bato ya 16 hariya ikora zabayisa ayifashe urazi rero buke gusa mugaraba higeze ikintu gihari ubu hariho urugamba rwo FC Barcelona wana kugira ngo igume muri izi zine za mbere Champions League urabona ko bari batanga yamaze kuhaje none ifise 28 Sevilla ni yiri imbere ifise 29 ni kuvuga Sevilla itsinzo cicago cibiya kabiri nico gihari rega urabona ko ni Sevilla Barcelona Atletico Madrid ama equipe yose kai nayo guhura nayo ubuziti ngaho no musi ni ntambara kubakura ko amanota ni kibazo kabisa ubona ko ari urugamba kugira ngo umwe wese ahari yigaragaze Atletico Madrid nayo bise 58 ya kane nayo imaze gukina 29 Betis ni ya gatanu 50 Sociedad ya gatandatu 48 Villarreal ni ya indwi 45 izishobora gukora kumwanya n'umwanya bayita Mallorca iri kumwe na 18 Deportivo Alaves 19 Levante yongera vyaraheze 19 Karim Benzema wa Real de Madrid bari mu mvune 22 amagoni yamaze kwinjiza Raúl de Tomás wa Espanyol Barcelona 14 kwa harimo difference nini yawe na Karim Benzema Vinicius 14 Unale 14 Aspas 13 Jimenez 12 José 12 Guedes 11 Angel Correa wa Atletico de Madrid umunyargentina bitsindo 11 hari muri La Liga Santander reka turabire muri EPL muri English Premier League nabazo bakora kina umunsi wa 31 ejo igisaha indwi ni 30 abakunzi ba Premier League ejo kabisa karahari Liverpool equipe yanyu mukunda cyane izo kwakira Watford kuri Anfield ndabanza ngaha Watford no kwihivyayo kabisa Premier League Brighton and Hove Albion izo kwakira Norwich City Burnley yakire Manchester City igisaha 10 Chelsea izokira Brentford igisaha 10 nyene Leeds yakire Southampton igisaha 10 Wolves yakire Aston Villa igisaha 10 igisaha 10:30 Manchester United izokira Leicester City West Ham yakire Everton igisaha 9 ku munsi w'Imana ku munsi w'Imana nyene Tottenham izokira Newcastle nayo irajyana wa muntu we igisaha ku munsi w'Imana hari inkino zinga hari inkino zibiri zonyene ni West Ham Everton hamwe na Tottenham Newcastle ku munsi wa mbere barangiza umunsi wa 31 equipe ya Crystal Palace izokwakira Arsenal nange ndi mu bihe byiza cyane gushika rero equipe ya Manchester City ifise amanota 70 ya mbere Liverpool yashira yikurikira amanota 69 ayayayayayaya Chelsea ya gatatu amanota 59 ya kane ni Arsenal 58 ya gatanu ni Tottenham 51 ariko zifise nukuvuga City ifise urukino rw'ikirarane Liverpool yarufise Chelsea ifise inkino zibiri Arsenal ifise zibiri Tottenham ifise rumwe Manchester ifise rumwe West Ham Wolves izo zimaze gukwiza izishobora gukoroka umwanya n'umwanya ni Leeds nako ntuze ya Watford ya 18 ifise 22 Burnley 21 Norwich City yo byaraheze ifise 10 akabura kuvyifasha abantu gusiba ibisindo vyinshi bamwita Mo Salah Mohamed Salah nubwo yakuje penalty ibitsindo byo byarabitsinda byane bisanzwe isindo 20 nta numwe ngo nta ukiri uri kwisi musi y'ijuru ndatinye inkuba ngo nta numwe imvura itanyagiye yego kweri bamwita Son Heung-min uyu n'umunyakore Sud 13 abo bikinira umupira batera imbere abagenzi bene babo nabo ni Corée du Nord no kurwana gusa nta kindi Diogo Jota ibitsindo 13 Cristiano Ronaldo 12 Sadio Mane 12 Harry Kane 12 Toney 11 Riyad Mahrez 10 Raheem Sterling 10 Jamie Vardy 10 Bruno Fernandes 9 Emile Smith Rowe 9 Rafinha
akina muri Leeds uyu numva ngo na Barca iramurondera ibitsindi 9 Kevin De Bruyne ibitsindi 9 Wilfried Zaha ibitsindi 9 Bukayo Saka ibitsindi 9 Dennis Watford ibitsindo 9 Mason Mount ibitsindo 8 Montpellier ibitsindo 8 Carragher ibitsindo 8 akaba ko vyifashe ngira ngo Mamadou uretse ibi tubabwiye sinzi ko ari yindi nkuru gufise yigenza nk'abakinyi bashaka guhindura imigwi twavuga nko kuri Antonio Rudiger baramuzi umukinyi wa Chelsea ngo yarasikongereza amasezerano rero ama equipe Bayern Barcelona Real Madrid zimurabishije ijisho Antonio Rudiger yes nta equipe uvuga ngo ifise amahirwe cyane yo kumutwara ngira ngo ni kumeza ni kakanoti ni kakanoti kwera nawe ntaravuga ati je nshaka kuja muri equipe bo ico twovuga je ico no bivugako abona musanzwe ariho onuza filosofia y'abadagi cyangwa se sinzi ko yita filosofia cyangwa politique y'abadagi abadagi abakinyi babo ubu muri equipe nationale beza bashoboka usanga bari muri equipe ya Bayern Dominique sinzi ko urabibona rero amahirwe menshi ya Bayern umva Barca sino yihamahirwe kuko Barca urabona yacyafise ya probleme ya financial fair play yo muri La Liga bijanye no gutunganya imishahara kugira ngo ni mude passa amahera menshi mugize make rero mu ntuza muri Espagne hari ibintu bashizeho yuko abakinyi bashobora guhembwa amahera make ari navyo bituma batagura abakinyi nubwo bagura bahembwa amahera menshi kubera bakunda umugwi baragerageza bakagabanya umushahara bahembwa amahera make kugira ngo babanze bakore ibikorwa imba ari ibyo bikombe batwaye za ubu bari muri Europa bagitwaye umva na amahera zo bayinjiye bazohora amahera binjije baca bavuga bati okay ni muhemberera abantu umva byara bakoze ko Bartomeu yanyikuntu nyene yagize mauvaise gestion bituma bagwa muri ntuze ya muyo manga ego sinzi rero ko Rudiger ashobora kwemera kuza muri Barca agahembwa make sinzi nico tuma urabona bitoragura batawe babamiyangi bataye hariya baje batipe ba Daniel Alves nyine batagira ama equipe abantu nyine baciriritse ba Torres bamwe bakora muri Manchester City baje bose urabona ko bari barabige muri Man City ntiyaronka umwanya ni Torres mugabo yagiye atarukira umwanya ariko urabona ko ubu ntaca arayitangura kayimara bone abakinyoro bose ni kwa kuja muri equipe ugasanga nta mwanya uronka birakunze gutuma umukinya asubira inyuma ngira ngo biraboneka ku bakinyi benshi sinzi ngo twavuga ngo duti nta wuzi target yiwe ya Rudiger nta wuzi ngo afise wewe mu mutwe iwe hari kihe hari ushobora no gusanga bakunda ashaka kuvuga ati je ndakunda Barcelona ndashaka kugenda kwikinira hahembwa make cyangwa kagenda muri Bayern ariko bitewe n'ijya politique y'abadagi yo gukipinga abakinyi babo bakina muri equipe nationale bakabashira muri Bayern ashaka kuja muri Bayern umwanya n'umwanya kuko Bayern nta muntu atokufuza gukina Bayern kamera equipe ya Mikira hatana muri Ligue des Champions bitwara Bundesliga yurumva ni yayo birazwe Mama nta mukinyi umwe yoronka off yo muri Bayern ngo yange. Bon, byo amahirwe menshi twoya Bayern. Ni asanzwe n'uvuka hariya nyene. Urumva ko amahirwe nka 90%. Turashaka kuyiha Bayern. Kuko nta mukinyi bashaka kuvuga ati Jesse no kina Bayern. Okay, abandi bakinyi bacibazwa ko ivyabo kazoza kabo ni Kylian Mbappe. Nujya mukinyi Erling Braut Haaland. Bajya bose Braut Haaland we muri Dortmund kuva ni lazima tuzire ngo tuja muri City tuzoga tuja muri Barca tuzoga tuja muri Real cyo kimwe na Mbappe tuzoga zo muri Paris Saint-Germain cyangwa tuja muri Real ko bose mu cyo bategeza guhindura imigo ikibazo kuri Kylian Mbappe ikibazo kiguma kihaba ni ca kindi nyene abantu bakomeje kwibaza mbega Kylian Mbappe arafata umwanzuro wo kugenda muri Real de Madrid cyane Kylian Mbappe ko ubona ko mu Bufaransa afatwa nk'umwami ku myaka yiwe afise ukaraba ukuntu bari kwaramufata ukuntu bamuha agaciro wana ko n'umushahara gwawuduza ni namashinga amatikira korona ku kibazo ciwe gusa ego na president kamuha umubonano muri Palais ntawuzi rero icyo kintu ngo azokivirira agende muri Real de Madrid ntawuzi iti mbega azoguma muri Paris Saint-Germain umva iki kibazo naco ni kibazo cyo ku
sinzi bizovana na Kylian Mbappe mugabo urana ko kuva kera we yamye avuga ati ariko yifuza gukinira Real Madrid kandi nikindi urabona we yababwira ati jewe duteye ntabwo muri Ligue des Champions tukayitwara ndashobora kuhaguma mugora abona ngene bavuyemo bandagaye Real bandagaje umva rero muri witime de finale byose urumva bica bimutuma mengo yo hava kandi nawe urabona ko haranira amatrofe yari yakoze yari yakoze nako atagize mugabo aramudekora yari yakoze ona ko no muri ale ari nawe yasinze n'igitsindo mugabo muri roturongo yagitsinda mugabo birangira muri roturu urabona ko yabikoze ariko bikarangira avuyemwo ubona ko acabona ko equipe itari serie kandi avuga ati nanjye reka ngende gupimira reka ngende hariya basi hoho ibintu vyama vyabaye yego ntawuzi rero ngo azofata iyo shwa ngo azofata shwa yihe ngo azofata yo kuhaguma canke yo kubandanya yego ku mukinyi nka Haaland wewe ngira ngo wo muhamahirwe yo dufatiye kuri ya mikoro bariko baravugurura muri Barca urumva ku imitahe nico kibazo kenshi bazi ko abakinyi bakunze barakunde nabwo bacaka higo ko abakinyi bahembwa amahera menshi bivanye na bon bivanye n'ukuntu bamaze imisi bitwara bivanye n'igihagararo cyabo ibikorwa vyabo barakunze nabo gufata no kumushahara nawe uzitingwa za muri Real Madrid nawe uzitingwa za muri inde ngira ngo ni City Real na City kandi ni City nayo ya equipe iguhamagaye kwanga kugenda ariko tokwanka City no kwa umunyereza mwiza yokina n'abakinyi beza Pepe Guardiola kandi Pepe Guardiola urabona nawe ko aracafise nawe cya kibazo ca nimero 9 arafise kibazo cya nimero 9 wawo ni yamaho ubona ko wana mwimisi je yiwe nta mu nimero 9 yigera apfa koresha uno musi hasi mu bitara gutsinda umuwinga kagukubita mudisa kagutsinda bon amagoli menshi ni nayo mpamvu urabona nta mumeri bitera rimwe ngo turafise mu mukingo afise amagoli ukora abakinyi 10 usanga ba Marlez bazubwa mbere bose bisindo 10 babandi bose barahimu Sterling bose bisindo 10 bagenda muri vya basanga bafise ba De Bruyne 9 umva ni harimo ntuze equilibre y'ibisindo ni equipe zikenye uzosanga harimo abakinyi nka bane batatu bafise ibyo bitego umva ko ari ni ya systeme ya Pepe Guardiola umbona ko ina bakeneye mu ataka yamaho ntawuzi rero bizogenda gute reka tubirindire muci tuzora ingene bizogenda okay ngira ngo tugana ku musozo turangiza ni nama transfer menshi ari karavugwa ngira ngo muri no tuzobona ama transfer menshi ndavuga ko n'umukinyi wo ku ruhande rw'ububamfu inyuma umukinyi wa Arsenal bamwita wa munya Pays de Galles ego kagapeti kanuze ka Tierney Kieran Tierney birangoye ko Real Madrid mushaka cyane hasi hejuru ako sinzi ko Arsenal zo mwikura kuko Arsenal nayo mbona ngiri muri projet yo gutegura kabisa kugira nayo yubaka isubire mu bihe byayo sinzi ko zo mwikura Arsenal kindakunze kivuga kuba kunzi ba Arsenal urazi ku bakunzi ba Arsenal ni nabo bantu bafise umutima ukomeye ikintu nzokoma ndakivuga kubera ko burya umukunzi wa Arsenal kugira uzomubone ngo yahinduye equipe ya Arsenal niba abandi bamaho buri gihe bama ari abafana bayo bama bayikunda bama bayishikiye ahantu ari hose Arsenal kandi ntasiba kugenda kuraba match naho byo bitameze neza naho byo bitameze neza ubwo ubona ko na Arsenal yagarutse iri mu bihe vyiza n'umukinyi wabo William Saliba yabatizwe muri Marseille ariko aravuga ko bashobora kumugarukana mu yintu ze kuriki misezi kurikira kazoza gukina urumva ko Arsenal mu gihe kiza ko bazobameze neza yego bo ngira ngo nayo makuru twabashikiriza tubashimire cyane mwese bakaba dutega amatwi nshimire cyane nawe Mamadou twafadikanje muri kino kiganiro ndakubwire nti umuntu w'umugabo merci beaucoup yego merci beaucoup le monde asante sana okay reka dushimire n'aba sportif bose muri rusange mwari ko madukurikirana twabwiye tuti muri abantu b'abagabo dushimire cyane ariko radufasha mu binga bw'ivyuma ni Bizimana Tribe niwe yatumye aya magic abashikira neza cyane reka twabwiye tuti naho butaha ciao bye hasta la vista